Nashimye kuvyerekana kugira abantu bagire ndabagire. Nimusuye kuvuga nta mukobwa buri umugabo. Kubera iki kumwerekana ukuboko gusa, ukuboko nawe ko ari uk'umuzungu cyangwa umumeti? Ntumwerekane mu maso. Moi j'ai posté mon nom. Ariko bo bari bakwereka, bo bakwereka. Erega bavuga ati ntiwamutweretse watweretse. No, je naramwerekanye wo turi kuboka naravuze ati ndi kumwe n'umuki, ndi kumwe n'umusheri wanje, ndi kumwe n'umufiance wanje. Si umuntu bisanzwe ngo ndagutwaye vacances ngo ndakugece ngenda, no c'est pas ça. Mona Walda kino gihe yarafise igiteramo muri Paris ca Sivye. Ubu ariko ategura ikindi Bruxelles. Mbega kubwa wavyakiriye gute ko wamutwaye ariko ategura kumutwara imbere y'ubutungane? Ubwo muntu yorganije iyi concert ya Mona Walda na B-Face. Mu mutwe wiwe yari yishizemo yuko Mona agiye hariya azomuronka fasilema. Yamuhaye concert kubera afise bi ashaka gushika korega abagabo turabazi tubanje tubazi. Ingo juste usoma singibi nga. Foko tubivuga raba. Reka nabisome. Soma nga. Mera. Najari rafo pasi ari wanyanzikiye meme ya pa meme arambwira yuko akeneye Mona Walda ngo aroroshe ngo nzoza muri December ngo arataha. Ngira kontra ya B-Face na niya Mona ntibihura. Ndagusavye sha bireka guhura gute bazisinyiye umunsi umwe ntibari kumwe kontra ni imwe bafite n'umwescro byarambabanira sindamuzi mugabo n'umwescro ujye mutipe nigeza booking ikibanza ujye mutipe ahantu yavuze aravuga ngo habaye kursirikwe na kursirikwe habaye ko ntigeza bookinga kandi akababona ndamubeshe n'ukuri jewe ndirwezi gupambana nawe hamuhanurika yitwa ko aba influencers muri kino gihe abategura ibiteramo makuru yo gukubitwa badandaza namwe mahinguriro mwifuza kurangurira mu Bushinwa Dubai eka n'ahandi Simo Training Firms yaje gukemura ikibazo cyanyu uretse kwidandazwa byanyu bishika ku mwanya Simo Training Firms irafasha umudandazo mu kumwereka ibidandazwa kanaka yifuza ndetse no kubipakira ugakora igikorwa cyakujanye unezerewe atangorane cyangwa ikibazo na kimugize muri Simo Trading Firms turafasha abadandaza baja kurangura mu Bushinwa n'abashaka kubitumira mu Burundi. Mwifuza kumenya byinshi kuri Simo Trading Firm tusange ku biro byacu biri kuri Boulevard de Diplona mu nyubako ya Global Business 13 Bekans. Canke muduhamagare kuri 66 539 768 canke mutwakure kuri guteranya 86 152 ubusa 4 61 48 31 canke naho usubire mutwakure kuri guteranya 86 131 57 91 ubusa 9 46 muri Simo Trading Firms muradutuma tukagamburuka. Mwiriwe cyane mwaramutse bivanye naho muherereye dabura ko kuri micro ni jewe nyene juste Gaël eke for Morisa eke Black Machine Black bendo camera mwita umusaza ndakubwira ko turi mu kibanza cyiza turi muri Mirador Hotel ningaha nyene mu Kigobe impande ya ambassade y'abanyamerika kwa kuri ahandi dabura ko afise piscine nziza service nyaruka ubujyamo bwiza kibanza cyiza ndakubwira ko kiri mu buzima nakubwira ko vyamaze komera uno munsi mwabonye ko twamubazaniye ni wa wundi nyene wa mo influencers narakubujije kompreza oya sinavutse ndabira ko uno munsi twamubazaniye je sindi umu influencers navyo ndu mu entrepreneurs ndabira ko uno munsi turi kumura NELLY NATT ndakuramutsa NELLY yambu cyane nizira kumeze neza meze neza cyane unapendeza sana asante sana je mbankeneye kumenya ayo maroro yakurahe sizi kabisa ayo nayandi wazanye n'ubuntu bw'Imana ayo zomane je nabato yabanje babonye amarori baca bangurira wow aca ndabasubiza amahera kandi barangira ko komisiyo nakumankeneye kumenya ko rero ukunda amarora kunyegeza izuba en fait sinkunda ko abantu bamenyera wow je ituma indambara amarori manini iyi ni identité yanje mu bisanga NELLY waheruka muri vacances mu gihugu ca Kenya okay ego tubwire byari bimeze gute neza agusara kanya hotel nziza ego vraiment nari warapana kea kabisa abo bagere kumenya NELLY
kubera iki mu mafoto wayerekanye ndarakubwira ati na Kongs sana ubu waje yakwambisa impeta kabisa. Oya snaya ni za mpeta zanje zo kugira ntaranyambika ariko azonyambika no tamfo. Kubera iki kumwerekana ukuboko gusa ukuboko nawe ko ari ukumuzungu cyangwa umumeti ntumwerekane mu maso. Afete sinkunda kugira n'amaposte yanje bagiye barabona benshi si naramufuka mu maso ko si andanka ko abantu bamenya ubuzima mbayemwo vie privé yiwanje ndagerageza kubinyegeza ariko kubona naravyerekanye nkerekana ko ndi Nairobi muri vacances ndi muri hotel nziza ndi ahantu heza ndi kumwe n'umuzungu wanje nashatse kugira kuko bisanzwe jewe ndi umuntu jewe vraiment hariho abantu bagerageza gushaka kucabuza kuntuka ariko ntibashobora parce que James influence yindi umva ntibashobora kuntuka bashobore canke bancafuza abantu babemere rero urumva ndi mu bantu abantu benshi bagaya nashaka kuronka umugabo ntashobora kuvoyager ok je natangiye kuvoyager 2017 yo natangiye kuvoyager uravyumva ariko ikintu nashatse kwerekana c'était juste kubereka yuko turafise natwe ubuzima bundi à part ya ma réseaux sociaux tudaposta turashobora gusohoka igihugu turashobora kugenda tukaryama kuri hotel ya 5 stars kandi je naryamye kuri hotel shasha nyene yubatswe n'abashinwa shasha yitwa Ajur Hotel ni shasha rumva ndayigirira promotion ariko basanzwe bafise promotion yawo shatse kuvuga ko ibintu vyiza natwe turabijamwe ariko simpaka tuvyerekana rero abantu bo ku marezo sociaux bareke kuza batujija nyoronka umugabo ibintu vyinshi mugabo arabonye nyene n'ukuboko kw'isaha yambaye hari wambwiye ngo iyo saha ngo yohemba ngo imishahara y'abasuye kwino bose yo Bujumbura ariko ndabishima Imana rero nabavuze ngo mbe bavugana iki ko babonye ko napostinze video ya tatouage yiwe yanditse ko England ko n'umwongereza ashaka kuvuga ngo mbe ngo bavugana ururimi rwahe rezo sosiyo je ndazikunda yego bavugana ururimi rwiza kuko jewe papa yarandiye amashure narize kandi urumva pa yo kwize na entourage yanje ni abantu baba intellectuel n'abantu basanzwe bato ariko jewe ndazi indimi gose ni kugira juste ndabereke yuko ifoko muza murarabyo mufise clavier ya telefone zanyu zo mwandika ariko niboreka baze baradukritika ariko nibaze ko batazosubira kunkritika ko atamugabo nabuze umugabo w'isanga kuko umugabo ufite jewe hari abavuze ngo ngiye ngo sinzosubira kuvuga abartiste ngo bagiye ngo ma voyage ibintu nk'ivyo ngo batwawe n'abagabo no moi j'ai posté mon nom ariko bo bari bakwereka Erega baravuga ati ntiwamutweretse watweretse no je naramwerekanye wo turi kubaka naravuze ati ndi kumwe n'umuki ndi kumwe n'umusheri wanje ndi kumwe n'umufiancé wanje ndiko uravyuma ndi kumwe je suis avec mon homme naravyanditse ndavyerekana hari n'amavideo amwe nagendanye mugabo atamwerekana mu maso naramunyegeza uko uravyumva kandi jewe naravuze ati ndakari n'umuntu juste yambwira ati Nelly dusangire nambwira ati sanga kuri hotel dusangire uruva ko ntana binyegeza narabwiye ati wowe ubuze umwanya warabura umwanya bwo urabona ko ari n'abarundi bamwe wowe twagiye turahora tukadina ndi kumwe n'umuzungu kandi sinavuga ati arashobora gufata video sinigeze mvuga ati okay nafata video nafata foto akawe akazitaha nka je m'affiche mugabo nuwi wanje news wari wararahiye kwerekana umukunzi wawe nararahiye kandi wari wararahiye kwerekana ingendo zawe nari aho rugenda ntubivuge narabirahiye kabisa rimwe na rimwe nanabimenya wagiye ukambwira ati gahere raba ntuzuvuge ariko raba kandi we nari nakubwiye voyage yanje buryo yego nivyo nari nabikubariye ariko mbankeneye kumenya kweri ko washimye kuvyerekana nashimye kuvyerekana kugira abantu bagire nimusubiye kuvuga nta mukobwa buri umugabo bibiri ivuga ati turi utugufa twavuye mu rubavu yego k'umugabo urumva jewe akagufa kanje gategereza kuba gahari uri kiragiye muri vacances twarabonye ibintu byo guposta kutubwira amakuru y'ibibera mu ruhande rundi atavyo wigeze ugira navyo nigeze ngira indwi zibiri zose nari office nigeze posting ahubwo nagenda posting ivyo wanje kubera iki gushima kubihagarika tuvuge ko umugabo gufatira ku buryo mugiye no mu rugo bitazokunda ndakora kingene naho jisi umugabo wanje yanditse ko ngo Nelly
ngo Nelly Gossip Queen Gossip niko anyahoje ko kuzira ngiye apara bya bindi ngo mon cœur ngo my heart no ibyo wapi uraba gangster yagize ngo nyamye ati urashaka kuraba ndaraba ngo cyangwa ati ukuri ko yanditse ko Nelly Gossip Queen niko nanditse kandi narabipubliye naragize screenshot yiwe cyo ndapubliye murabona ingene yanyanditse en fait kandi we urumva kubera urumva ubugiye muri vacances umugabo abakeneye attention kandi urumva abagabo ntibaba bakeneye yuko ubavuga ati uba remplace n'ikindi kintu umwanya wuta kuri telefone icyo gituma naciye mfaza ati jewe ndi off shaka kwikoncentra nawe kubera urumva mvuye mu Bwongereza aje tubonane sishobora guca mfata umwanya wose mbe ndi kuri réseaux sociaux ariko reka ndamuha umwanya ukwiye aba ari we mpaye umwanya ibisigaye kuko nibwo abafana nari excuse ku bafana ndababwira ati kuri murambabarira nta mwanya fise ndi mu karuhuko n'umugabo wanje gukundana n'umuntu mudahuje amaculture biroroshe byoroshe mu gihe nawe akunda ntuze akunda culture zanyu canke akunda urukuba rwawe kubera abazungu baba bakunda abanyafrika biraryoshe cyane kuko agerageza gushaka kwaprena votre culture kumenya igihugu cawe kumenya imico yanyu kandi n'abana beza cyane ntibanagorana yoya vraiment ntibanagorana ngira nicyo gituma ukunda abazungu cyane abanshe ndabakunda rwose kandi ategereza kuntwara vyanga by power by force by fire by power by fire by power by force by fire by kumoso tugenda no muri gukoresha za nguvu zo mu kumoso zose tugenda kuyindi poemu poemu idasanzwe jise tubandanye rekana biriko biza kuyindi poemu idasanzwe nimba atari ibanga ubugeni tubwitege ryari ubugeni nawe uvuga date mugabo antuka sinzi ku barundi biwacu ku banyafrika biwacu antuka umuntu ashobora dushobora gukonsoma amahera arenga 5,000 vy'amarivre sterling aho rero ntubushizeko hotele ugashiramo n'amasejour muba mwagize amakurse muba mwagize peut-être quelque shopping utuntu dutandukanye ugashirako amabillet d'avion nayo ntituyashizeko urumva kuva mu Bwongereza Nairobi arero tour kuva mu Burundi Nairobi arero tour urumva yikora amahera menshi cyane en plus mu livre sterling urumva si umuntu bisanzwe ngo ndagutwaye vacances ngo ndakujye ngenda no c'est pas ça ofite ikintu twubatse kandi wowe urazi ko nigeze kukwereka invitation yari yarampaye hama ntivyakunda ko tubandanya ama procedure ya visa ariko bivanye kuri we ariko nibaza yuko iki chance ikindi kiba gikunze kandi rya voyage mu isanzo tari kuyigirira muri Thailand irya vacances tari kuyigirira muri Thailand ariko visa yanje ntiyasohotse bace bambwira ko bampa visa muri Decembre kuko je nasabye visa touristique or que muri aya mezi muri Thailand nta tourisme bagira ko bari gihe c'imvura je sais pas ariko Decembre niho haba haryoshe ngo muri tourisme umva bari ba proposer ko ma visa muri Decembre ca ndavyanka kubera nawe yari yasavye konje gukazi umva nategereza kumworohereza ego turi mu gihe ariko avuga amajambo menshi muri kino gihe naca cyane mu bakobwa bo muri uno muziki tubwire amakore ko aravugwa y'urugendo rwa Monna concert ya Monna wayakiriye gute umwigeme wa mbere aronse concert ku mugabane wa Buraya wayakiriye gute mgangaho wovuga ko aronse concert ku mugabane wa Buraya muri no rungano okay nivyo
je mu bisanzwe narakiriye amakuru baguma bayambwira ndashaka kugerageza kutohoza ndashira ku mastati umuntu yatoye bamo n'ibi mugabo sinavuze amakuru nyene ari yimitse ari indani gose ariko ikintu cyahabaye nuko mona personnellement yasanze inbox yasomye amastati ya Instagram yanje na WhatsApp acara komanta anambwira ati mbe no kuri Facebook je naranditse acara ambwira ati Nelly ndagusabe ntuvuge n'ikintu na kimwe ndazi ko ushobora kuba ufise amakuru kandi ndakwizeye ariko ndabigusavye bireke jewe sinkunda amabifu jewe sinkunda ibintu vy'amabeze urabizi n'ukuri tubireke mugabo ce que je te promets ninaza dans 2 semaines tuzicara ndakwereke vyose hama udutanga amakuru ufise ofete yaraze kubindugikira ko arazi ko ndumusazi cyane ndabivuga tubaye tuzira yaranzi yego yavuze ati Nelly nkabimuha dukwiye ibarukuru ndamuzi ndazi yuko ni umuntu ukora azi yuko yaranyazikira avuga ati ndazi yuko udakunda injustice ushaka ubutunga ushaka abantu batunganirizwa hamwe no bikurungikira wewe ni kuri Imana naho wonyemerera ati nubiposta ndazi wo biposta kwera aranzi je ndanka akarenganyo ndanka umuntu acinyiza abandi umva acaranga kubindugikira la contrat kubindugikira byose rero umva kwera ari novuga ati ari ishaka giwe ariko yashatse sishaka kubirenga kandi je juste umuntu aje akambwira ati Nelly wampostinze ni kuri ndagusabe ntusubire ibivanye kuno jewe rega ndumwana mwiza jewe sindi umuntu wo gushaka abantu bandagara jewe ubisabye je nanka umuntu azana nakanyara ariko mbona yarabinsabye cyo ndahika kubiposta ariko heureusement je turiko turagira ikiganiro espace kuri Twitter twararonse ibako ryo kwakira ambassadeur Terence serukira uburundi muri Belgique muri za Luxembourg n'ahandi twaramuronse rero aradusigurira ndakimubaza aravuga yuko bari kubaravugana nabo baririmbye kandi basanze ko hariho amakosa menshi cyane mu makontra atubahirijwe bariko baragerageza kugikemura urumva nko ngaho urumva ko twahejeje kugikemura ariko turizera yuko bizogenda neza ariko n'abaririmbyi babyigireho kuko umuntu ntashobora kwama ariko arafata nabi wa mbere wa kabiri wa gatatu wa kane bakigingi bose ba Double J bose bande akabafata nawe mukama mwemera yuko abatuma foko namwe baririmbye musonza mukigomwe abo bangene kumenya Nelly amakuru wo ufise y'ukuri ameze gute narijya muri kino gihe ariko avugwa byinshi amakuru ufise y'ukuri nuko le type contrat atigeze azubahiriza ariko wewe akavuga yuko ngo abaririmbyi watigeze ofete wewe le problème afise bon nivyo turabitahura ntituzi ko ari we yabarihiye amatike ntituzi ko ari we yabarihiye byose nico gituma ndabwira yuko dushobora kuvyinjiramo mu mizi cyane ariko amakuru ufise nuko le type atifuza yuko bamo n'abakora concert n'undi company sinzi kunahura ariko iyo ni egoisme ati egoisme gute wewe nyamba uzi yuko watumye ko mu artiste akaza muri ico gihugu si réellement muri hitike uramumenya byose kujya uburaro byose murashaka kwicara n'umu artiste cyane na management yiwe mukavugana muti dukora iki tutegura izindi concert bariko barankenera abandi bagwiza tunga abandi banyamitari dutegure concert okay sawa reka dutegure concert muri concert jewe wewe muri ama commission tuvuge nka karero 10% canke 20% bivana n'ukuntu mwavuganye mugahuriza ko kuri kunuze zanyu mugahuriza ko kuri ntuze zanyu uriko uravyumva none gahere wewe uranse yuko akora ibiganiro ngo nzomwitwarira akora ibiteramo ahubwo akora ibiteramo ngo nzomwitwarira uriko uravyumva ngo nzomushira mu butungane eske ubutungane ni bwa so ni bwa nagacimbirika nywerega mu Bubirigi ni muri Europe kandi mu Bubirigi baragira
mu Bubirigi hariho amategeko, mu Bubirigi hariho amategeko, mu Bubirigi ni muri Europe, mu Bubirigi antuka hariho ambasade y'abarundi, ribaza ko ikibazo kibaye muraja muri ambasade mukitura ambasade kabatunganyiriza, hariho abashingana, hariho ama communauté de la diaspora, ibintu vyo kuvuga ngo umutwaye ngo kugira ngo bamuzibirire ngo ejo ntazoronke visa, nzinzigirenze. Ariko mu gihe jewe wantwaye nk'ubu nkabamona bariyo ntabagaburira kandi vyari muri contrat, ntiyabafatiye uburaro vyari muri contrat, nta déplacement bafise vyari muri contrat, none babayeho gute? Hama ndonka akadiri ngende guperforminga bamepfa nk'akarorero ico gihumbi c'amayero, nk'akarorero ico gihumbi c'amayero. Eske ucumbuza kandi ico gihumbi c'amayero gishobora kumfasha gufungura, gishobora kumfasha kwideplacer, gishobora kumfasha uburaro. Juste navugesha kure umva ico kintu gisona. Ariko tukiri ngaho nyene kontra ubwa mbere zavuga iki ivyo atwarije n'ivyahe ariko vyongeye umuntu yaguhaye amakuru mfise nuko Mona yagiye hariya kuri contrat de travail yagiye kuba umukozi wamutumyeko niwumva yuko wamutumyeko mbega uvuze umukozi wamutumyeko yagiye kumubera umu esclave yagiye kumubera umukozi mu oya gaere jewe urantumyeko ngende kuhostinga muri show yawe nk'akarore yego NELLY NATT araje twavuganye show yawe mbe uzi yuko bijye bibanza igihe bijye bibanza mu guhindurwa juste uzi yuko bijye bibanza mu guhindurwa ari ujya mu tipa tigeze abukinga n'ikibanza ega ari byo mutazi ujya mu tipe nigeze abukinga ikibanza ujya mu tipe ahantu yavuze aravuga ngo habaye kursirikwe na kursirikwe habaye ko ntigeze abukinga kuko bamona management yiwe yaragize intuze yaragize amatohoza baratelefona kuri gasare baragenda bababwira ati niryo zina nta niryo tuzi uwo muntu ntigeze abukinga sare ngaha nta nakursirikwe ahabaye ni fishi ofite n'umu escrow byarambabanira sindamuzi mugabo n'umu escrow kandi sidabivuze kubera ngo mbona ngo n'umugenzi wanje nose umugenzi wanje kubyo noza kuvuga umuntu n'umu escrow ariko aba artiste barabizi kiginga ivyo yamugiriye murabizi hariya murabizi ba Double J ivyo yabagiriye nubu agiriye ba Monna Walda na Bface none nk'ubu aziba ariko bagiki azibararahe aziba ariko bideplacer gute azibabayeho gute amugaca uvuga ngo wowe ngo wagikane n'abaririmbyi baze bararaba mugabo contrat yiwe wewe irasigura yuko ategerezwa kubamenya vyose restauration kuryama kwideplacer vyose aho bamenye vyose tiyadwa yo kumucuruza tiyadwa yo kudiringa n'abandi bantu borganiza ama concert kavuga ati jewe ndamujya kwaya kandi yabadungitse kuri concert imwe ntiyababwiye ati ngo tuje ngo muje ngo muri concert zitanu ni imwe mugiye concert yiwe yahomvye sikosa rya ba Monna Walda na ba Bface ahubwo ni nagirene contrat nayubahirize mugabo ntayo yigeze yubahiriza none mu gihe aba artiste bace bironkera ubundi buryo bwo kwinjiza amafaranga kugira babeho aca babuza ejo bashobora kugira ibindi bibazo abandi baririmbyi bari inyuma mugabo mu gihe turiko turabivuga kandi mu gihe kandi twamaze kuvugana n'umuserukizi w'Uburundi mu Bubirigi akatwemera yuko ikibazo bamaze kumurondera kandi ariko araciga kandi yifuza kubashira hamwe kuko lo type ntawa mu Bubirigi aba mu Bufaransa utumye ko abantu baje mu Bubirigi bo bibereye mu Bufaransa même si il y a les heures utwara imodoka ugira ushike mugabo kero imagine agize ikibazo mu Bubirigi bo bibereye mu Bufaransa qui va intervenir personne babashira mu bwenge ujya mu tipe aba mu Bufaransa n'aba mu Bubirigi ubuzu yo mu tipe ariko mbankene kumenya watubwiye dogo y'amatongo sinzi waruvuze ngira uvuze Bface ngira oya je mvuze ujya mu JC mbe ni JC sindamuzi zina je wowe waruvuze ati dogo y'amatongo abayeho gute none sivyo none babayeho dogo y'amatongo ni inde Bface pardon murababarira Bface abayeho gute ariko yere twamenye twitana okay bangere kumenya Bface abayeho gute Monna abayeho gute nk'ivyo abantu nari byo bari bazi utetse ngira abantu bumva gusa umuntu aza ngakavuga bla 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 bakaca baje ko bakagirane bagafata iyo side ariko ribazi kuba zindi side je nabona abantu bandungikira ama live genda urabe juste je ndafise umunya wo kuraba ama live ntamwani ifitse manigera kwironderera insako
ariko ndakubaze ibi birabaye bagitegura runo rugendo konza baronde tuganira ayo makuru wowe uwo muntu uvuga ati arafata n'aba batumye ko nayo bari bafise oya juste musanzwe bo bari mu Burundi umuhungu wo mugabo yibereye mu Faransa ari muri business babahaye contrat baragiye barazisinya sinzi hano bazisinyiye aha muri ville sinzi ahantu bari bazisinyiye hama mwe bamuzi muti contrat zo kubahirizwa tegura amabagaje urabona batwaye bahatswe gutwara meme bashe amagunira y'impuzu barategura amavarize baratwara baragenda mugabo baba ikibazo cyo cyarahabaye nukuganira n'abandi basitare bagiyeyo kuko urumva wiyumviriye gutyo okubera utaragenda iburaya ushobora guca wibaza uti nkamubaza ashobora kunyankira ashobora kuma makuru mabi bigatuma jewe angirira inzigo sinshikeyo mais ce sont des suppositions ndiko ndiyumvira kandi ivyo onawo vyiyumvira mugabo ntibakomiritse n'abandi barondera kigingi we yagutwaye vyagenze gute Birimani boy we yagutwaye vyagenze gute naho Birimani boy cyangwa kigingi ariko babwira ati jewe urya mutipe wapi kandi urumvira pare kurya mutipe we yaratwaye na basemika Senganza ni biko bamwita Mikari Senganza ashaka kuba nawe yarabatwaye ntibyahera neza sero resource ndacatohoza mugabo urumva yuko ni kibazo afise cyo gituma les artistes bari basigaye ngaha mu Burundi ejo bundi niyo yaza baze barabukuno bakorana nawe Sadbe yaherukayo ivyo navyo twigeze urabona yuko yaherutse kandi Sadbe ntiyamaze n'umwanya munini yaciye yimana yivira ubona n'indi concert Sadbe yakoze ubona yarigeze akora n'andi ma concert ahandi yaciye yivira ubwo sikwera ngira amagari watarameze neza bashobora kuba yagiye kurya ibintu by'ivyatsi yibazaniza yarenga zacu aca zirabura biramukatakata mu nda nibaze ko yagize intoxication alimentaire Sadbe yari hari iryo atamenyereye kwirira ibintu by'ivyatsi hariya n'ibifitera n'ibiki byose arajya ajasanga ibestoma yiwe ntivyakiriye rero ikiramukatakata iya ni intoxication alimentaire Sadbisha ni na Sadbe urugendo rwiwe wamenga urugendo rwiwe yagwiteguriye ukundi kuntu gukomeye cyane kuburyo ashobora karimbo kiva ngo j'avais trop peur de mourir sans vous voir Benjam Bene kumenya wavyakiriye gute Sadbe ije kuragiye kujya muri Belgique J'avais trop peur ora nayigorotse ngo Benjo Sadbe ngaho ati amwereka ko atamenyera acikiye muri serumu agapusipusi bukumupusa wamenga umuntu yafashwe ega nibijyanye n'intoxication alimentaire yamufashe dushimira Imana kubona ariko yakize kuko hari gisha aho kwica dushimira Imana kabisa ariko Sadbe turagerageza kurya ivyumenyereye rega nari yariho aho bita muri quartier ya quartier Matonge ugenda kikubitira ubugari na sambaza babiyeze ko kanyosha sambaza ziruzuye agishikariya yifashe video ariko anywa itabi yambaye boyebo boyebo yazidugije indege wavyakiriye gute bijya biraha agaciro muririmbi ifo ko bakreya kandi Sadbe urumva bari mu bantu twari twizeye ko bagira amabeze cyane ariko Sadbe musanzwe nta kigira amabeze urumva ni atari bibaza ko ari kubera igatakiyagira umwanya wiwe yarashaje barashaje bafize ubuseye barashaje ariko Sadbe umenga n'umwana ntafite sinzi imyaka yiwe ariko arakuze none uvuze ko ashaje ganeri nakuze mu mwuga nakuze Sadbe yagiye 2003 muri studio ya mbere amaze imyaka 21 muri uno muziki nari mu wakangara ari muri primaire mba nkeneye kumenya muno muziki Sadbe muravye ingene yawugwaniye murabona ko ariko araronka impemba akwiriye rega Sadbe yabayeho kubw'umuziki rero nakandi kaza kona nakara Sadbe aronka umuziki oya arona ko karinjiza amahera
oya satbi abayeho kubw'umuziki vraiment nibo mubani ari abarimvye bayeho kubw'umuziki batagira n'abagore babaha amafaranga batagira n'abagore babarihira studio satbi barimenya vyose cyo kimwe na vishu n'abarimvye benshi babayeho kubw'umuziki apana ubu jenejene bawufise aba diaspora bamba bamahera ibi biteramo biriko birabera hanze abarimvye basohoka murabona ko ari ico bigiye gufasha iterambere ry'umuziki ahubwo n'umuziki ahubwo niryo terambere kuko barinze bagenda mu karere ka Buraya nuko umuziki w'u Burundi wamaze gufata iyindi ntumbero twamaze gusohoka yagiye kabaye twagiye twarahejeje yego turi mu gihe mu bindi biteramo twarabonye mu gihugu cy'u Rwanda Bruce Melody muri Canada yakoze music live akugiye kuraba ibiteramo haba vyo ngaho ukuyemo Vishu Love mu bari ngaha nta wundi muntu ibahuka music live mbega aba baririmbyi kudakora music live hari ico mubona kibura mu kuryoha kw'ibiteramo bya kino gihe bari baza yuko kira muririmbyi afise ukuntu yubatse afise ukuntu ategura akazi kiwe ariko vyiza nuko bamenyera music live ariko music live badiwane baravuza music live ba dramati barazi music live n'abantu n'abapetsi benshi bazi music live baririmba ba Berikade Kagahungu Karinoji bajya bose baragira music live je nibazana umuntu abarimvyi ba Masterende baragira music live umva Satbi wose aragira music live Fiza aragira music live je nibaza yuko umurimvyi atari ba Bifesi bose baragira rap kuri live music sauf gusa Mona ntashobora kugira live yaramunaniye ariko uvuze uko hari mu biteramo twumva bagize iyo live kumva bariko baririmba amadieze gusa nibaze ko babanye amasavana menshi bose bavuga Sapporo zaravuye kuri te babanye savana nizo baharaya abaririmbyi bano dusavana urumva babanye bagaca basarara sino naho wateguye neza ukavuza jewe ndazagira music live muri riside ukagenda ugaha umuziki mwiza boba abafana bawe hamuheze ukagenda mu vyo ugenda mu kanwa ivyo ushaka ndakumva neza nabaririmbyi bake baje kuri stage batafashije ni bake sinzi ko bahari Porinere wenyene na Redemption Boys batana inzoga na Vishu vara bete oya na Vishu anwa ka Musteri sibora ndamubona ku ruhande abza ka Musteri yagasha none wabigira neza gute niumva ko yanzoga bavuga biri mu maraso Vishu ofete niwo muziki nibo buzima bwiwe ntazi kuririmbira kuri CD ntazi kuririmbira kuri flash nazi kuririmbira ari abaririmbira online bakubitiramo YouTube she nagacagira playlist kuri channel yo ya YouTube navyo waronzi ivyo ariko juste ukazora muri concert indirimbira ganze iraganda nyere ngo collection ari bitera nawe akayibeshera turacyari gaho nyene neri tugaruke kwiza ingendo Monna Walda kino gihe yarafise igiteramo muri Paris ca Sivy ubu ariko ategura ikindi Bruxelles mbega kubwawe wavyakiriye gute ko wamutwaye ariko ategura kumutwara imbere y'ubutungane oya ivyo bisazo nibaza yuko igiteramo kizoba kuko Monna wenyene yasohoye itangazo kandi yabigize professional yasohoye itangazo aramenyesha yuko niyashika mu Burundi azorondera media ahubwo jewe ariko ndashaka kuza kumusijera yuko yoza kuri umukubito kuko umva ni media kurikiranwa n'abantu benshi ba diaspora benshi akaza ukamubaza ibibazo antuka avuga ati jewe naronka mu journaliste ashaka kumbaza neza nzotanga interview rero umva ico nashaka kuvuga ati nejo niyo Monna wabona kurondeye canka ashitse muze mukorane kuko niwe muntu wewe woshaka kumubaza ibibazo hama akishura neza ki professional kandi urumva yavyitwayemo neza cyane yavuze ati izoba tuzoyikora ubwo ujya mugabo nawe niko je nibaza ko hari abantu badakomeye mu mutwe tubandana badakomeye gute ntakomeye mu mutwe ujya mu Jesi gute uguma ubwa mbere yanditse giteramo cyo muri Paris ngo cyasivye ngo nashobora kugikoramwo kumvuza yuko ngo tubahirije contrat ngo akabirenga ko naho ngo docetura ngo ubutungane bwo muri Belgique ngo babagire bamwe expulse mu gihugu uko uravyumva mu nyuma nza mbona kandi abantu barampaye amakuru ansanga ni box n'ubu aho usanga ndiko ndaronka yandi makuru ntaravye
hama mu nyuma acarandika mu bibazo twari dufitaniye ngo na bife ngo na MONNA WALDA ngo na ba bifesi ngo vyakemutse warashobora gukora ibiteramo ryari rero bamona basohoye afishe yirya muri bwirya club yo muri Belgique aciye asubira kandi ngo kino giteramo ngo abantu bariko barabibona ngo ntimuze mugende ntikizokorwa none uwo muntu ari normal ari normal rega n'ibintu yagize bihari ama screenshot yatembereye ari normal je nibaza ko adakomeye mu mutwe abarundi twagumana ka kantu ati twumvikane murabona ko byoroshye kumvikana peut-être que je ngira mvuge kino kintu ashobora kuba murambabarira kandi uze kugiposta ntugikate nakumviriza ikiganiro ngasanga wagikase nta biganiro nzosubira kuguha birashoboka yuko ujya muntu yorganije udasubiyemo birashoboka yuko ujya muntu yorganije iyi konsere ya MONNA WALDA na bifesi ashobora kuba mu mutwe yari yishizemo ko Mona niyo yaza muri Belgique muri Europe azomukoresha ivyo ashaka ko ndabivuga kuko nta kuntu kova ya Mona agasohotse ari we yopoza kubera iki bifesi azobonekana aba daboje kuri stage n'abakiriku atigeza yopoza mugabo Mona akakoze kose yopoza Ega jise bindi ko ndabikubwira kubera jewe ndamaze kuronka ama message menshi y'aba diaspora kuri Instagram bambaza ati duhuze na Mona aratanga ndabivugiye ku mukubito baramba barase bwavuga ibintu nkibi mugabo ifoko tuvuga ibintu kuki aba diaspora bamwe bimihimbiri bamwe simvuze bose baramba baramuza ati bamwe bimihimbiri bibaza yuko abantu turi ku marezo sociaux twese tworoshe kumanipira avec leur argent canke kubera iyo statut yabo bitwa ko ari aba diaspora bari mu bihugu vyo hanze baca bibaza twebwe abantu dukoresha rezo sociaux dushaka kuba manipire akarorero hari mu diaspora yanyandikiye arambwira yuko neza na neza yapfiriye Anita w'Imwara Neri fasha nimero nukuri ndamukunda ibiki aguma ngora kuri Instagram cyandandikira Anita sinzi ko mfise ama message nagira ahubwo cinda nayakwereka ni Anita umuzungu nabanza ndindire ndamwishura hanyu we n'abazungu gusa kuronde oya nandindire ndamwishura hanyu urumva aravuga ati Anita ndamukeneye ndamwanzikira Anita numviriza rero hari abantu bariko baragira nti ari umuntu agukeneye wo muri Australia kandi uwo muntu yambwiye yuko yagupfiriye mugabo sindabwira nti sindamwishura urazi ikintu yanyandikiye yambwiye ati Nelly ndiko ndarondera ama message okay sawa okay ndakwanzikira hanyuma ingo juste usoma singibi ngaha foko tubivuga raba reka nabisome soma ngaha mbera inge gatoya ego yanyandikiye nkubaze bo bahaye nimero yanje hello ego yayisavye sinzi ivyo akora yambwiye ko gukeneye akabriko akugora umbwire binge ndabe shaka mbese ndashaka mbese sawa burya jewe ndakumva wewe cyumwishura ati ndakunda kwima contact z'abantu urakora vyumva uyu nawe ati sinzi ivyo ari vyo yazigusavye kuri Instagram ego birabandanye ego urumva ko yamwinyoye en fait urumva sinzi baba bakeneye je ndabaza kubibona baba bakeneye yuko aje muri vacances abazi yuko abantu bakoresha rezo sociaux baroroshe ukaza umva ngo ndonderera ngo no mukobwa canke je ugiye gupostinga kuri Instagram uyu mukobwa bimeze ukuntu hari amaskandal nibi aguma atwara abagore abagabo babandi biki ukazona no mu diaspora wo mupapa nyene ubona ko yisoneye ngo mpa nimero y'uwo ngo ndumvuye ntiyongora kabatsinane je ndi umukomisiyonere w'aba bakobwa ari nta soni
kandi maze kuronka abantu benshi nabone najyari rafo pasi yari wanyanzikiye meme ya pa meme arambwira yuko akeneye Monna Walda ngo aroroshe ngo nzoza muri December ngo arataha urumva ivyo bintu en fait hari ukuntu dushobora kwipostinga ku ma réseaux sociaux twatuko turacuruza novuga ati brand zacu ntamona n'umu artiste ashobora gupostinga impuzu ngufi ashaka gupostinga bagakabutura utude pièce yagiye ahantu kuri plage bakabona tatouage bakabona ibiki bagaca bibaza ati aroroshe kuronka betetse ke uyo mu boss wiga uyo mu JC arambabarira c'est son de supposition mugabo ibintu byose ukuntu ndiko ndabona biriko biragenda mu mutwe wiwe yari yishizemo yuko Monna agiye hariya azomuronka fasilema yamuhaye konsere kubera afise bi ashaka gushika korega abagabo turabazi tubanje tubazi umugabo yamaze gukenera ikintu ngo mumubwire tanga jet privé arayitanga ujya mu namuronke ndabesha ni modoka arayikwandika arareka kwikwandika akakubwira ko ari yiwawe akayiguha akaronka ivyo akeneye inyuma ya demo wadoze umunyenga abantu bose babonye ko imodoka ari yiwawe ukazona ararungitse umushoferi n'abapolisi ngo baje gutora imodoka yiwe rero nakwanditse kurayitanga wasubira gufata bus nikazi shika rero jewe ujya mu JC iyo niyo ntumbero yari afise kuri Monna Walda kandi akababona ndamubeshe n'ukuri jewe ndirwezi gupambana nawe jewe sindamubeshe nivyo kuko nta kuntu kova zose za Monna aguma zana agasubira akazemera uwoho niwe yagiye kutubwira yuko ngo ubu rero ngo Monna ngo fiancé wiwe ngo niwe manager none ngize umu fiancé wanje manager wanje ingorane ziri Edite si ba manager ba Fizo. Jewe ubaye manager none Loriane si manager wa Ruri. Jewe ubaye manager wanje tukabihuriza kuri umugabo wanje utashira muri erere. Ushize muri erere naho ndagukasa naho buri umugabo wanje kureka. Gabo rero urumva ukuntu yabivuze honyene ucumenga yaragiriye inzigo ujya mugabo wa Monna. Ifuko tuza turamuzamura muri igikintu ukakiga ukakinonosora hama ukatangura kugira ni kuki ugatangura kuvuga kugisesangura neza apara ko dushiramwe amasantima mu bintu by'abartiste no nyambe baye kuri Monna ejo bishaka kuba kuri Monna ya frère ejo bishaka kuba ku wundi na Monna ya frère batangiye kumuha ama concert wabonye yuko bamuhaye concert kuri Source Dinile pour la première fois shaka kuraba ko atazojugumira kuri stage concert ya mbere ari mu muziki ni kintu ciza antuka umva irya dramatic concert bamuhaye kuri Novotel muri kuri Source Dinile November umva yuko ari kintu ciza tangiye guperforminga ejo hazoza abandi nawe ne bamutora ejo ashobora nawe ne kuronka aba diaspora bamutumeko ariko nawe ne bice bibi ace amenya ukuntu ashobora kugira nterega abakobwa mu bintu dukora turafise ingora je nuko je nabwiye abantu jewe na sokana n'abazungu akakonyene n'umuntu azana batsimba barirawe babarira nico gituma abantu benshi baragirane narishiriyeho barriere nta badiaspora bazaje kungora bamburira indero none habavuga ati neri nkamugurira indero ejo ashira kuri stage gesirikewe ushira kuri stage rero nibaze ko ikibazo cyahabaye harabaye conflit personnel hagati y'ujya mugabo na Monna nico kuko sinumva ukuntu concert za Monna ari zonyene aguma ahagarara ku Monna esa ngira contrat ya Bface na niya Monna ntibihura ndagusavye sha bireka guhura gute bazisinyiye umunsi umwe ntibari kumwe contrat ni imwe tubandanye jisi uko tubwira ibintu bikomeye urwavuga ikintu cy'aba diaspora bakeneye abakobwa byo boroshe abakobwa batagorana no oya urufete babona ukuntu simharire yuko ari abakobwa baje kuri réseaux sociaux kugira ubaha ikiganiro bakeneye ko batira attention ku ba diaspora kugira umu diaspora mu drage amuronye okay iyo pardon ni vie wabayemo mugabo niba cyabibona kuri no ku artiste niba cyabibona no ku bantu bose batandukanye umva bifo ko bavyikura mu mutwe ntibabandanye bakorana na burya we influencers bita ba influencers ngo bagiye mu award ya fake ngaho bagiye kwiganirwa imiliyoni 3 bagaca baje ko ngaho bakarondera abantu bafise aba followers bake canke abantu birigwa mu bubare birigwa mu mabare birigwa mu ki ngo nibo ba influencers ngo bakarorera
bajya nibo bahari jewe bajya muri bajya bose noshobora kwenimera nk'abakobwa ashika kuri bangahe bamaze kumpa ama information bamaze gukubitwa n'abagore b'abantu batwara abagabo b'abantu aho Burundi ubwo uwe nturaba statut zanje ubwo nuwe influencers ubwo wo gutwara abagabo b'abandi bamaze kuma des informations umu influencer bana umu influencer sinzi ngene bakivuga barambabarira nk'umuhungu akoranya utuminere ngo nuwe influencer babakora kumva ko wamaze kuba kumva ko ugiye mu kabara abantu ni sawa ndagukurikirana kuri Instagram sawa ndagukurikirana kuri TikTok sawa ndagukurikirana ha kacuja konona abana b'abandi ejo bazoja kubafunga bace batangura kuvuga ngo tubafashe kubavugira ngo babave mu ngongo tutango tubyamamaze ku marezo social ngo babarekure no sivyo muri ko murakora ariko Nelly Natt yaje ngaha akabivuga mugaca muvuga ngo Nelly Natt afise inzigo aramufuhira Nelly Natt peut-être bon aramufuhira si mwiza ntibangana ibiki arashaje c'est ça le problème y'abarundi twama tubona yuko kuvuga ibibi kuvuga ikibazo gihari yuko ari inzigo dufitiye abantu aho kibige bazo tuba turiko turavuga tuba turiko turasova abantu wowe uje kumbwira yuko uno mukobwa akoresha rezo social arakujije amahoro mu rugo wewe nyene umugore w'umuntu muranavugana arakuburira n'indero wamaze no kumutikura Nelly Natt agenda bipostinge mucyo gutangura kuvuga ngo Nelly ngo afise inzigo none ngire gute juste ndabireke bwananje ndabiretse maze n'igihe na postinga hari abantu baza bakandirira none ujya umuntu aje kandirira juste je nkabipostinga hakatogwa solution est-ce que none numva yuko njewe nkenewe kuposta ibintu kugira bihagarare none wo uje kumbwira yuko uri umuntu ukoresha rezo social turiko tuja mu bintu mu bisanzwe vyinshi bitandukanye uri kumbwira yuko wowe uje gukoresha rezo social ugenda mu bubare uranwa facture nuriha bagaca bayishuza umuservere bakamukata akoreke message y'umuservere juste oya juste ingusome 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 juste ifuko ibintu bimwe bihagarara kameme urabona nk'uyu urabona naco canke naho yo ntaburiza je ntabwoba kuko nariko nishyuza facture yanje en plus bagenda batarisha yakwiye ahubwo merci ahandi ho yari manka kuri jewe urumva ko ugiye mu kabare urariye ibintu gatanga vuga ati ngurazi wo ndiwe ngo je umustar baranzi ngo ntunzi n'nkwirikirana urumva wewe jise tuvugisha kuri aba serveur bahembwa ngahe nibaza ko ari nka 100,000 kandi aba serveur benshi urazi ko ari abapoire warubizi haro nuva hari abuterere haro nuva hehe n'amaguru akaza kugira akora ako kazi kuravyumva hama ugacubona wewe swadiza uri boss lady ufise amafaranga ngure influenceuse ugacuja mu kabare ugakonsoma mukananirwa kuriha akabinduru ugacugenda utarishe umuservere bagaca bayamukata none wumva Nelly abivuze agufitiye inzigo none niwumva yuko hariho abaservere bashika kuri 3-4 bamaze kugwa muri erere rero nshatse kuvuga yuko nti hariho abantu bari ku marezo social kugira bicuruze bakora ubesco merci hakaba hariho abandi bari kuri rezo social kugira baronke aba diaspora babashiramwo amahera iyo bajino babatwara ahantu hatandukanye hakaba hariho n'abandi bafise ubuntu badashobora kubikora kubera bazi ico bari rero abantu bareke kuza baragiranye barakonfonda abantu bose bakoresha rezo social twese tuzikoresha suko dufise turaberanda ariko hariho abari parfait bazikoresha bavuga bati je ndazikoresha kugira menyekanishe ninjiza amafaranga je ndazikoresha kugira nimenyekanishe je ndonke utwo tudira imbeho
Jina zikoresha kugira ndo nk'ibigabo. Okay, ronka ivyo bigabo vyawe bikore mu misho, mugabo ntuburire indera umugore w'abandi. Umugore w'abandi amaze kumenya akakurondera mu bloke, ucu bloka n'uwo mugabo wiwe, uhagarika imigenderanire kuko ejo tuzokumva ibaze nk'akarorero muravyutse mukumva ngo hari umu influenceuse ngo yatowe ikiziga, hari umu influenceuse ari muri koma ngo yatowe yakubiswe. Ngo kubera umugabo w'abandi. Ayambwira tuzobaho muri ibi bihugu muri za Nairobi za Tanzania. Tanzania waba barakuroga ukagira amaguru y'inka watwaye umugabo w'abandi. Okay, genda n'umugabo w'abandi nuvi yawe. Twese dukina théâtre ariko shiramwo ubwenge. Bikipinge privé bigire sinzi ngene wobigira mugabo. Gendera ubu. En fait, nshatse kuvuga kuri kino kintu ni ibintu biriko bira ce sont les événements ziriko ziripasa kandi urumva afise n'amakuru menshi y'aba influencers bamwe ntarana posting batwara abagabo abandi. Haro n'uwandondeye ndakwereke message arambwira ati we yaje nyene ukarambwira ati wamvuze ariko nashaka mbaze ivyo bintu vyabereye. Mugabo kubera yuko hariho abapapa baba bisoneye baba bazwi je ndakipinga kumucafuriza izina sindamupostinga ndabireka kuko umupostinze abantu babizi baca baza mu makomantere bagaca babihana baca bizunguruka ngo he bamuvuze ni wa mukobwa agendana nawe sindabireka. Nuko tuma dusana basozera ikiganiro uhanura iki abategura ibiteramo uhanura iki abaririmbyi hamuhanura iki abayitwa ko ari aba influencers muri kino gihe abategura ibiteramo amakuru yo gukubitwa. En fait juste ikintu gihari kandi nagira ndagusabe uzoce ugerageza kurondera ndashaka kumeta en contact avec les serveurs bagize ingorane ukamurondera comme ça akaza gatanga umuco akanasaba bihagarare kuko ce sont les victimes mu bisanzwe il faut ko tubasova. Hama abategura ibiteramo bagendera amakontra ubona yuko igiteramo vyanse ugumuhomba bihagarike twese nitwahamagariwe gutegura ibiteramo. Hariho baza gutegura ibiteramo batabifisemo passion ariko rero batwara abasani hanze ayo makontra n'abasani baze bayiga ko neza kandi bagerageze gucommuniquer avec les autres artistes batwawe n'uwo muntu ategura ibiteramo. Bamubaze babaze abandi ba artiste byagenze gute bimeze gute comme ça bamenya ati jewe ninagenda ndafise indi plan nzogirane nzokoresha. Voilà, aba artiste bagira ubwenge sukupfa kumva ngo contrat ngo ngiye hanze muce musinya muze mubanza kwanza namwe kugira nte gutohoza umenye muti ngiye muri ibi. C'est ça ce que je peux dire. Nta bindi contrat zibe zigwa naho bari kure arashobora kurondera umuntu mukabitwara ku banotere ku bavoka bakabisinya biri mu butungane biri imbere y'amategeko mugatunganirizwa hageze hariya kandi ava ko mu debarka mu bihugu muri ivyo bihugu mugiyemwo yaranje gushika muca mugiranira de contact avec l'ambassade mu ico gihugu na avec la diaspora aussi habari ama comité y'aba diaspora ngaca mu communiquer nabo. Niki kintu musaba ambassadeur tumusaba yuko yogerageza kino kintu akagifata mu minwe kuko yabitwemereye hama ibibazo bikava mu nzira ejo l'artiste atashe agaruke kandi mu Iburaya aronke visa nico vraiment kandi ndazi ko ategereza kugikora kuko ni umushinga nahe kandi aserukira abarundi muri Union Européenne nibaza yuko bizogenda neza. Ndagushimira cyane Nelly cyari iteka ridasanzwe. Ni kuri nanje ndagushimire Juste Gaël ndagushimire cyane wakoze cyane kundondera naho nacerewe ariko nibaza yuko mwambabariye na Brice mwambabariye. Yego. Burya n'umusaza iryo zina ararajyara cyane. Ariko abafana ndazi ko baza kuraba kano kazara kanje kubera baza kuvuga ati Nelly. Nelly. Naragize aka accident gatoya. Waremeye gift uzozuzanye ukuye ku mukubito ukuye muri Kenya ngo duhereza ku mukubito iri. Vya vrai? Yego. Mama yanje.
imana yakiri seriye imana mbese uzokora yakiri ikiganiro terebye ryari uzokora ikiganiro ryari ka niyo byoshaka hirya y'ejo oya naho sawa uzoca tuvugana urabizi ko jewe ntabwo ntareka kugira nuko reka ndabashimire ndabashimire buri wese mwahevye murimo murabana natwe gutambure mugaza mbese biranagwaza ariko bandaye mutero barukundo yari juste gale kedro vumoreza kebla machoni black dog grati ni haramu muziki wacu aba amakosa mwamwe aba tuyakosore haba ku ruhande rw'abategura ibiteramo eka no ku ruhande rw'abaja kubikora kuri mikora juste gale kedro vumoreza bye bye ciao la vista twari muri Mirador Hotel mu Kigobe impande ya ambassade bye bye ciao la vista ula uchulo mushulo hushla non